Weekend nziza abakunzi ba Pam Channel TV, weekend nziza ku bakunzi bo kukayi, weekend nziza kuri mwege mwese mudukunda, mudutera intege, haba bari hagati mu gihugu canke bari mu mahanga. Jewe tuvugana ni Pamela Irakoze yamabateramisha kukayi, ndababwira ati mugira Imana n'abantu. Pamela uyagamaki numwigeme, haraho yavuye, haraho ashitse uno munsi kubera ubwira n'ubukerebutsi bwiwe, atashimye kurera amaboko, atashimye kwitega ikintu na kimwe ku wundi muntu, ahitamo ubwiwe guhaguruka kuva mu buto bwiwe arakora no munsi bikabamishikanya handi hantu. Uwo mwigeme niwe nakiriye hano kukayi, mugumane natwe bakunzi bo kukayi. Ati rero uno munsi uyagamaki Pamela, uno munsi ndabafitiye umutumire adasanzwe. Numwigeme, haraho yavuye, harahashitse uno munsi kubera ubwira n'ubukerebutsi bwiwe, kandi azi ko mufise amatsiko yo kumumenya, akaba yamaze gushika. Ndambwa Pam Channel TV, ndamuha ikaze umutumire wanje. Kaze. Murakoze. Ni sawa? Ego namahoro. Ndabona usa neza, uri top sana, uri class, uri smart. Murakoze. Oh. Alors, tutatebeje, ndashaka abakunzi bo kukayi bafise amatsiko menshi yo kumenya umuntu no munsi turi kumwe kukayi, amazina yawe washobora kutwidondora. Pamela murakoze kumpa ikaze kukayi. Ego hama je amazina yanje nitwa Sabimana Aisha, nkaba ndumusiribateri, nkaba ndimvukire ino nyene Bujumbura, hama akazi ka misi yose nkora muri leta, ariko nkaba mfise n'ibindi bikorwa vya business nyene nkora. Hari ryo izina rya business ni Aisha Fashion Fidodido. Niho nkorera business ku bantu batari banzi, ni Aisha Fashion muri business. Ego murakoze. Ndibaza ko abakunzi bo kukayi bashoboye kubona Aisha, bahora bakubona mu magroupe. Je ubwa mbere nakumenya nakubonye muri groupe, ndibaza ko ndumukiriya ndi no mu bakiriya bawe ba mbere. Ego vraiment uri umukiriya wanje wamushorera kandi Imana iguhezagira. Amen. Bakunzi bo kukayi, jewe Aisha namumenye muri groupe, yari umuntu ikintu canerezeje kuri we, ni ibintu nari namutumye vraiment, aho abandi bama bacakora ko nk'agasipi par exemple kwikanzu, we yabinzaniye biri complet. Umwanya yambwiye ko bizoshika bikace bishika uwo munsi nyene, akanagutelefona akakubwira ibintu byawe byashitse ngo bitore, naho atabari hafi yarambwira ati ngo utore ibintu byawe. Mbona ari umuntu w'umwizigirwa, hama ubundi nshaka kumenya, cengira amatsiko kumumenya kubera mu magroupe ntubuzi umuntu ngenasa. Mu nyuma rero narashoboye kumushikira Aisha, ndatangara cyane kuba akiri umwigeme ashobora gukora akazi ka leta akaba afise iduka ryiwe. Naratangaye cyane, nifuza kumenya umutima, kuko turiko tubibona hake nibiboneka cyane, aho urunganwe rwo muri iyi minsi n'abantu benshi bakunda kubivuga ngo bakobwa n'abantu bama bateza amaboko kuri banaka, ariko wewe nkatangara uwo mutima. Yari gushobora kuvuga ati reka nkora muri leta, ariko aravuga ati ibi nibinkwiye gusa reka nugurure iduka ryanje. Shaka kumenya, nace ngira amatsiko kumenya Aisha umutima ko kwiyungunganya, umutima ko gukora ibyawe, wo kwirondera amafaranga yiwawe, umutima wukuye he Aisha? Murakoze kumpa ijambo. Hama je kuvyerekeye gukora, ndi umwana vyitwa ko ndimfura muhira, hama nkaba nararezwe n'umumama ari wo mama wanje, ariko akaba ata papa twari dufise ico gihe kuko papa yapfuye nkiri muto. Ariko narifise umumama azi gukora, mama wanje n'umuntu akunda gukora
ivyo bintu byo gukunda gukora nabikuye kuri mama hanini kuko nkiri muto ndibuka yuko nakunda kumuherekeza mama kuja kudandaza ko mama n'umucommerçante ndaramuherekeza kuja kudandaza ico gihe nkiri muto nyariga muri primaire haragera n'igihe kubwo kubikunda ndamubwira ati mama je nkeneye yuko wompa amafaranga ukandangurira imisigati ko narakunda imisigati narakunda imisigati nkiri muto hama nca ndabwira mama wanje ati undanguriye imisigati ndandaza imisigati so ego ibujumbura mu isoko y'ibujumbura itarasha hama mama arandangurira imisigati ndadandaza ndunguka kuko narumva nyene ko ndabikunze kandi mama nayo yarabiryohererwa kunge nabona ndiko ndatera intambwe abandi bana iyo hageze muri vacances udusanga bariko barakina cyangwa bariko baraja mu bindi cyangwa mu vacances ariko je vacances igeze numva yuko nkwiye gufasha mama kuja mu isoko nkadandaza kugira ndamufashe udukorwa tumwe nko kwigurira makaye shakoshi narabimusaba hama mama nyene vraiment kubera ari yamaze kuntahura ko ndabikunda arandangurira misigati ndayidandaza ndunguka hama nca namugira ni rero mama jewe mu mahera nakuyemwe ntegerezwa kwigurira ishakoshi mama biramuryohera cyane gose hama nyene ndagura iyo shakoshi nawe ngurira ibindi bikoresho byari bikenewe mbandanya nyene nico gikorwa cyo gukunda ibikorwa mu nyuma yaho rero niho naje guheza primaire nca ninjira muri secondaire naho nyene sinabihagaritse muri secondaire naho nyene narabandanije kudandaza hama ngeze muri secondaire narabandanije ndandaza hama nca ninjira kudandaza ibitoki ibitoki bibisi mugabo haba ari muri vacances yaba ari muri vacances turetse no muri vacances nka vendredi naragenda nkarangura ibitoki kugira ndamufashe mama kuri ya mahera yo kundira minervare kuko narakunda ko nkora sukuvuga ngo mama yarabuze amahera yo ndihira ariko nari numva ko sishaka ryo gufasha umuvyeyi wanje hama ndadanaza nyene ibitoki ivyo bitoki rero nakunguka nkacambika amahera hama mu nyuma yaho rero Bujumbura nyene ahenye ni Bujumbura hama nkaca mfata nkariha minervare hama rero mu nyuma yaho niho ngeze mu 11 nabonye nti ubu vyugwa vraiment aho bigeze birakomeye cyane sishobora kudandaza ngo nongere kandi nige ca ndabwira mama nti shaka ko rero wotangura cyane ikorwa rero kubandanya ndihira mama rero acavuga ati nta kibazo hama rero niho rero mu nyuma yaho Imana yaciye inzira nyene mama arandihira ndiga ndaheza ndaronka akazi muri leta ariko igikorwa ca business sinagihagaritse kuko kindi mu maraso maze kuronka akazi ntararonka akazi muri leta narigeze kugira igikorwa cyo kugenda mu mabiro ico gihe ndabaza amabiro maze guheza secondaire naramaze kuronka na diplome mu nyuma yaho ndaronka akazi muri leta ndakora hama nca ndasimbira muri Afrique du Sud marayo 3 ans nca ndagaruka maze kugaruka rero niho rero naciye mvuga ati uko takandi kazi noshikiramwo ko gukora muri leta nireka aya mahera nazanye ngire business hama mu nyuma yaho ariko ico gihe nari mfise amahera make ntiyari gukora business nkuko navyifuza ariko nca ndavuga nti oyaye naho bimeze uko sishobora kwicara ngo fungure ingengyame ubuzima bumeruko hama ndindira akazi oya naciye mvuga nireka nkora igikorwa cyo kudandaza par commande ndagenda ndodora ku mabiro y'abantu bari bafise entreprise yari iri hafi yo muhira muri Rohero hama nca ndababaza ati mbega mwoba mwifuza ko nobagirire ibintu vy'amakomande ati jewe ndafise voyage kuzoja mu Kampala rero uwo shaka kuntuma yontuma nkamugirira komande icyo ashaka nkazomuzanira urumva ayo mahera aho wagenda kudodora
nshatse kumvisha neza abakunzi bo kukayi urumva wewe wari wahejeje uvuye hiyo onye wari wagiye muri Afrique du Sud pendant 3 ans ugarutse ubona nakazi ufise ego hamwe navuga ati je sino kuma nicariye ngahanirira ninwera niryamira ego kuko ndakeneye argent de poche keneye kugura amayinite ko nabona yuko umuvyeyi nashobora kugaburira akakuryamika ariko hari ibindi bintu nawe ubukeneye nk'umukobwa so ubona yuko udashobora kuzura musaba mama wawe vyose rero niko kuca vuga no tudufaranga duke nagenzanye reka ndabukungene no koramwo business hama rero niho rero naciye ngenda ndadodora ku mabiro ku bantu batazinanye abo bantu ayo entreprise yari hafi yo muhira yari hafi yo muhira hama rero niho rero mu nyuma yaho navuze nereka ngene ndababaza ibintu vy'amakomande yiko basha kuma makomande nkagenda Kampala nkarangura nkabazanira amakomande yabo rero kuko bambona nyene ko ndi umwana nyene nkerebutse ndi umukobwa nkerebutse bakabona yuko atabujyange aho ntabujyange bambona mwico gihe frame hama rero niho rero kuca bagira iki barantuma amakomande bamwe bakambwira tunzanira amakanzu abandi amashuka abandi bitambara byo kumeza urumva ico gihe vraiment ndaronka amakomande cangenda Kampala ndabigura maze kubigura nshandaza nshandabaha baca bangira kukaga confiance rero ko kubona yuko ni ibya mbere nashoboye kubishikana kandi nkabazanira ibintu vyiza ko n'ivya kabiri nishobora kubibazanira rero baca bambera abakriya ariko rero bakaca bambwira ati wewe atuzotera imbere kubera uracangamutse sana ati kubera nitwumva ukungene wo mukobwa nkawe wowe uba muri Rohero ushobora kuza ukatubaza ivyo wotuzanira vy'amakomande ati ntituvyumva atariko rero kubwiyo ntambwe ufise ati wowe uzotera imbere kuko narakunda gukora kandi si kubganje ni Imana yashizemwe uwo mwete wo gukora kandi kugira nda ufise niko nifuza ko nabandi bakobwa bokora ko si vyiza yuko uri umukobwa ushaka ko bagukorera vyose turetse n'umukobwa n'umuhungu ko bagukorera byose hari igihe bisaba muri ubu buzima tugezemwo buragoye bisaba yuko uhaguruka ugakora hama nawe ugafata ama responsabilité yiwawe subiye inyuma gatonya harageze igihe tukora igikorwa je no mukuzine wanje tugiye twaba muri Rohero kandi uri kura turabona nyene ko turi abakobwa nyene ataco babuze ariko kubera twese twaye dufise irya talent yo gukora n'uwo mukuzine wanje ndamubwira nti hewe nitwoguma twicaye tugiye uwo muceri n'ibiharage byo muhira turindira ko byose badukorera ntereka duhaguruke tuje kurondera akazi ndibuka ico gihe twaragiye kuri OTB sinzi nk'abantu bakora kuri OTB barashaka kunyibuka turajayo turadodora turabaza ati mbega ati twebwe twashaka yuko mwozoduha komande tukabatekera ifungurwa mwifuza hama tukabazanira ico gihe tukiriko turababwira baratwitegereje bamwe bavuga ati mwebwe abano muri Rohero mwe mwobishobora mwebwe ko bari bazi yuko tuba muri Rohero bamwe kuko hariho umudamu umwe yari umugenzi wanje yakora ngaho yarazikomba muri Rohero n'uwo mukuzine wanje hama tavuga ngo kwere ngo mwebwe ivyo bikorwa muzobishobora tuvuga tuzobishobora ahubwo ni muduhereze amakomande tukagenda bakaduhereza rero amakomande y'ibifungurwa bashaka gufungura tukaca tugenda mu isoko tukaza tukabiteka hama tukaca twishira mu masorori tukaca tubitwara mu ikapo tukaca tubibahereza umuntu wese na komande yadusavye hama tukabahereza bakaca baduhereza amahera so ico gikorwa twariko turakora nuko twashaka gukora kugira turonka amahera yacu ariko rero ikibazo aho kiri hari abandi bakobwa babona mwenga ntibashaka kubikora ivyo bamwe dusanga nyene bafisemwo kakantu kubwishimwe kubona ati kigikorwa je ntaco nokora ukungenesa iki urayibona agashima yuko yo kundana n'abahungu 5-4 kugira bamufashe ama responsabilité n'amabezwe akeneye gusumba gukura amaboko mu mpuzu ngo aje kurondera ico ashobora gukora akore kimuhereza amahera yimenye y'ama responsabilité yiwe atari karagenda gusega abatipe cyangwe gusega abavyeyi rero
ikintu mbona yuko shobora guhatagiriza ko cane nuko no hanura surtout abadamu n'abakobwa duhaguruke dukore. Hari ushobora kwiyumvira ati mbega ati wibaza ko vyoroshe ko je nize nkaheza nkaba nicaye nkaba naradepoje nararondeye akazi narabuze. Ntabwo ari twese tuzoronka ubuzi bwo mu biro. Hari igihe bisaba yuko yangabirano ufise yiwawe nyene. Hari abantu bafise don yo gushona. Urashobora kuvuga ati jewe ndafise don yo gushona. Fuka mubwira Imana ati Imana ncira inzira umpezagira umutahe hama umpezagira iyo mashini hama ntangura iki gikorwa canje cyo gukora cyo gushona. Kuko urashobora kuba ufise italente muri wewe ugasanga ugiye kuri tere kuko umuntu wese arafise vision nico ashaka gushikako, ariko bidusaba ko duhaguruka tukaja kuri tere tukapratika. Apana ko tugiri ivyifuzo gusa muri twebwe tuvuga tuti je nashaka nzokora iki muri future, ariko guhaguruka ngo uje kuri tere ugikore bikakunanira akaba mu majambo. Rero byiza nuko umuntu wese yohaguruka agakora nico ashoboye gukora. Urashaka kuba uzi guteka, hari abantu baba bakeneye abantu babatekera. Namba uzi guteka genda ku bantu bakeneye abantu babatekera udodore ubabaza ati jewe ndazi guteka mbega murashaka kuzoma akazi ngabatekera. Aho niho uronkera umugisha. Kandi mu ntango iragoye kuko igikorwa cyose kugira ushike hejuru aho ushaka gushika nuko bisaba yuko utangura hasi. Kwa gutangura hasi ni muri ya mibabaro nyene, ni muri ka gasuzuguro nyene, muri handi nyene ubona ko adashoboye gukora niho nyene ushoborera. Rero bisaba yuko twebwe abakobwa n'abadamu duhaguruke dukore. Ntubona ati ngo ntaco nshoboye, no, ntuvuga ati ntaco nshoboye, ja kuri tere ababishoboye bazobikwereka. Ukora ico wumva ko ushoboye gukora ariko kigufashe kigutunge kugira nawe wifashe ama responsibility. Kuko ari abakobwa banku dusanga babaye muri bwa buzima akabakundana n'abahungu 4 3 5 akamenya ati ujya Yohani nengereza kumukura ko amahera ya shopping bose akaba yaramaze kubapangirira icabakurako, ariko niyumvira ati mbega ko ntararonka akazi ndashobora guhaguruka kuri iki kintu nzi nkahaguruka nkagikora hama nkasenga Imana ikamfasha ngatera imbere nk'abandi. Kuko hari igihe ufite talente muri wewe wahaguruka ukaja kuri tere ugasanga Imana iruguriye imbibe iragutse kandi urahaye n'ubuzi n'abandi bantu utabiziga. Rero bisaba yuko twikuramwe ubwoba, ntitugume twicaye ngo turarindiriye ubuzi bwo mu biro cyangwa ngo yango je business nayo nshobora ngo ibintu byo kudandaza nabyo noshobora. C'est pas ça. Udashoboye kudandaza hari ibindi bintu ushoboye gukora kandi ushobora guhaguruka gukora bikagutunga kandi bikanafasha n'umuryango wawe. Wararosa akazi ni kiki cyakumotivye kuca wugurura iduka ryawe? Je ukungene nuguriye magaze yanje kubera nari isanzwe fise talente yo kudandaza. Narabisenge nabwira ati Imana ndakeneye ko mfasha ukampezagira ikibanza cyo gukoreramwo business yanje ntariko ndagira ibintu vy'amakomande. Kuko hari abantu bamwe basaba amakomande nkaca mbona nti mbega ayo makomande ni yamara gushika ndabibahereza kuko je nakora mu kazi ka leta. Ariko rero mu nyuma ndavuga ni Imana ndasabye ko uwo mpezagira nkaronka iduka. Ni Aisha rero kandi afise iduka. Yego naratangaye cyane akora muri leta byakumoti igiki cyakumotivye uracari mutoya wari gushaka kuvuga ati hanguma nako kazi ka leta byagenze gute kugira ngo ushobore kwiyugururiza magaze yawe? Kungene vyagenze kugira nugurure magaze yanje kubera nari mfise talente muri jewe ya business. Narasenze Imana nabwira Imana ati Imana urabona ko nkora ibintu vya online hama nkaca niyumvira ati mbega jewe aya makomande nzoyatanga gute bazobitora gute nivyamara gushika. Rero kuko nabona umenga biriko birangora kungene bashobora kubitora naciye mba oblige yo kuvuga ati Imana ndakwinginze uncira inzira umezagire iduka ryanje umezagire ikibanza kugira mbashe kugira magaze yanje shiremwe ibintu abakeneye biri disponible babisange mu iduka aba makomande nabo babisange mu iduka.
ico gihe vraiment ndibuka yuko ni cari ikintu coroshe cyane kugira ndonke ikibanza. Nari mfise amahera y'ikibanza ariko namaze ikintu c'umwaka wose ndiko ndarondera ikibanza mu gisagara ca Bujumbura nabuze ahantu no kugura iduka. Rero umunsi umwe ndi mwibarabara narondeye nabuze, nja muri village market ndabura, nja muri lo Parise ndabura, nja hajya kuri Boulevard d'Oripro na hajya kuri rya galeri yindi ndabura. Uwo munsi ncanduga mbabaye numva nyene intuntu y'ukungene nzunguruka nkarondera ikibanza nkakibura. Rero sinzi ukungene nagize umubabaro ndarira, ndumva amoso zarankurukanye mu maso. Ndasenga ndi mwibarabara ndiko ndaduga, ndabwira Imana ati Imana ubu ni wo mpazagira ikibanza vraiment cuko aho nokorera business yanje. Nindarushe no kwama ndiko ndagenda baza ati mbega nta kibanza mwondangira, nta kibanza mwondangira. Ariko Imana irishura, nahite birishura. Harageze igere Imana impereza ikibanza Fidodido, ca ndugurura magazin, hama ca ntanguramwo shiramwo utuntu dukenya. Maze gushiramo utuntu dukenya, ndasenga Imana kugira incira inzira, impezagira umutahe kandi uboneka kugira nongere shiremwo ibindi bintu. Hama Imana irankorera igitangaza vraiment. Ndabikora kuko nari sanzwe nkora nako kazi ko muri leta. Nkafatanye n'amahera amwe nkiyungangana nyene nka ngerezako nkaca shiramwo ibintu mwiduka. Niko rero nateye imbere gutyo. Ego nuko vyagenze vraiment. Kubw'ivyo rero kabisa je ndashima Imana aho ngeze, ariko hari igihe ndaba abakobwa bari muri generation yanje n'abari munsi ya generation yanje nkabona nti hariho bamwe baba bafite ishaka ryo gukora ariko bakabura aho bahera. Hakaba hariho n'abandi bakobwa badashaka gukora, bashaka gusa kuguma bironkera ibintu mu nzira zoroshe. Hari nk'umukobwa nk'akarero rashobora kuba afise nk'itelefone ya iPhone iri kuri valeur ya 2 millions ariko ugasanga nta kazi afise. Ugasanga ni wa muntu igisukwa gishiramwo inyuma y'indwi imwe cyangwa indwi zibiri akaba yagikuyemo yashizemo ikindi. Ariko wamubaza ati mbega wowe kudakora akabwira ati ngo je narabuze akazi. Rero ukaca wumvira ukungena umwana w'umukobwa ashobora kuba afise telefone ya 2 millions ariko akakugira ko yabuze akazi kandi afise umutahe mu ntoki. Nimba ufise waronsa ayo mahera ya telefone, ufise ishaka ryo gukora, ntiwobura amahera y'umutahe washatse guhaguruka ngo ukore. Rero ivyo byose bisaba yuko abavyeyi nabo ko bofasha abana b'abakobwa babo bakabereka yuko umwana w'umukobwa ategerezwa gukora n'umwana w'umuhungu ategerezwa gukora, kuko ubuzima tugezemwo buzimvye bugoye, ko ategerezwa gukora agafata ama responsabilité yiwe, atazoraba ngo sarafise amahera, atazoraba ngo umugabo we ngo azogenda aho vyuzuye kujya bamwe bamaye vuga ati ngo je nzogenda aho vyuzuye. Oya suko vyama bimeze igihe cose. Hari igihe ushaka kwiyumvira gutyo kuzoronka umugabo w'amahera ugasanga nturonse uwo w'amahera, ariko vyiza bisaba yuko nawe ukora ugahaguruka ugakora kugira ufata ama responsabilité yawe, kuko n'uwo muhungu ari abahungu ba kino gihe nabo nyene basigare ba materialiste. Kera niho bamwe banatwara n'abakobwa badakora bakumva bari bien bari à l'aise, ariko ubu kubera ubuzima buzimvye hariho umuhungu atangura kukubaza ati mbega wowe ukora iki, kugira yumve yuko ushobora kuzomufasha mu buzima niyamara kugutwara, kubera ubuzima bugoye. Wowe nta kazi ufise, wowe nushaka kudandaza, nushaka gukora n'ikintu ubona yuko ufise ingabirano yawe muri wewe gishobora kuguhereza amahera, none wumva uzobaho gutura umwana w'umukobwa? Uzobaho ufise babahungu nyene bangahe n'abagabo bari mariye bazora guhereza ivyo bifaranga vyagusa, naho nyene ariko ntibazobiguha kwagusa, wazobiguha wabikoreye ariko mu nzira itari nziza. Cyangwa uzote busaze, cyangwa uzote busaze, hazogera igihe bwa busileni kwine buzohera muri wowe, bwa bwiza bwawe buzohera, bagasigara babona babandi batonya bari kuri wowe bari muri âge de 18 bari hit, ari bo bari gezweho, none utamenye kurondera gukora ngo wibeshe, wumva uzobaho gute? Nko muri ico kibazo ugasanga umwana w'umukobwa afise telefone ya 3 millions 2 millions kandi adakora.
atakaza afise akora waraba ugasanga ni wabo nta buryo buboneka baba bafise bushobora gutuma abavyeyi be bamugurira iyo telefone ariko ugasanga vraiment hari abana b'abakobwa bingari me hariho n'abavyeyi nabo batamera guhereza education nziza abana babo bakobwa bakiri bato ngo babereke yuko bategerezwa gukora nabo bahungu ko bategerezwa gukora ubuzima yuko ari guhaguruka ugakura amaboko mu muzi ugakora none nk'umwana w'umukobwa nk'akarorero ashobora kuza akaza azanye telefone ya 2 million mu nzu yawe nk'umuvyeyi ntumubaza ati mbega iyo telefone wayikuye he ariko ukabona umenga ubuzima yibereyemo ni bwiza wa mwana umenye yuko uwo muvyeyi kurica umwana wawe wa mwana wawe umukobwa azokura abona yuko bigyazana yuko ari bwo buzima bwiza ariko niyagera imbere azokwicuza agute ku mwikomo wowe umuvyeyi wiwe kubera iki utigeze umwereka yuko bijya bintu ari karakora ari bibi ugasanga uwo mwana w'umukobwa ntakora meyirirwa mu mavoyage hama nawe umuvyeyi numubaza ati mbega mu mavoyage ugomba kujamo naye mujanye nande muzoba muri kumwe nande ayo mahera yagufata indegu yakuye ukamwereka umwana ko ivyo bintu ari karakora adategerezwa kubikora ko atari vyiza kugira umwana wawe akurane education nziza amenye yuko ibintu byose bitiza nuko nyene me ugasanga muri abo bavyeyi nyene hariho bamwe bacabwira umwana ngo urozonzanira iki niki mwana ngo mbega ngo nk'akarorero uwo mukobwa wasanga yitwa nkarire ngo mbe yari ngo mwana ngo uraraba nkunzanire aka kantu muri ville aho umwana wa ntakora kuri kurambwira ngo uraramunzanira ako kantu muri ville none wumva uwo mwana uri kuramurera gute urumva uri kuramutuma aje kubirondera muri babagabo ko atakaza afise abikura muri babagabo abikura muri babasore me hakaba ariyo n'abandi bavyeyi bavuze ariko abana babo b'abakobwa badashaka kumvira abavyeyi mu nyuma umuvyeyi agatinda karuha akarambigwa akamureka agakora ivyo ashaka rero mwabakobwa mwe nimuhaguruke mukore mureke ivyagusa mukore mukura amaboko mu muzu mukore kugira mugira ukungene mushobora kwitunga no gutunga imiryango yanyu kuko ubuzima tugezemo n'abahungu bamwe bariko barashaka abakobwa bazi gukora avuga ati none uyu mukobwa namukunze ntaca afise akora eske ko ubuzima bwamaze kuzimba ndamushira mu nzu muri wa mushahara wanje tuzobaho gute akabona yuko uzoba uje kumuzanira umuzigo akaca yemera gutwara wa wundi ariko arakora kuko we yaguhoye iki ubunebwe bwawe ayo mahera ushobora kumusaba yo kugura iyo telefone ya 2 million nambara umutipe wawe kuri kudashaka kumubwira ati sheri namufise ingabirano yo kudandaza urashaka kumpereza amahera ya naya nkagira ka business aho uzoba uri kuratera intambwe mu buzima kandi uwo muhungu azogukundira ico n'abavyeyi bawe bazobona yuko wahagurutse kabisa kuko ejo muvyeyi wazo batakibasha ariko wewe kuri ka business kawe uzosanga uri kurafasha umuryango usanga uri kurafasha n'abagenzi nabamwe uri kurabahereza n'ubuzi akarorero ku badamu nabo hari abadamu bamwe vraiment udusanga ari wa mudamu ashaka kuguma yicaye muhira umugabo akaba ari wamukorera byose wowe umudamu ushaka yuko umugabo ari wagukorera byose muri ubuzima bugoye ni hahandi uzosanga wa mugabo wawe atanguye kugira iki kuzara gukubita kubera hari igihe umugabo yazindutse akora abona ko wowe wicaye muhira akwimvira ngo namufashe ariko wowe ukaba wishakira gusa ko akuzanira byose me umugabo yagenda kurondera sometime agatata catahanye arushe yabuze yamara gushika nawe ukatutangura kumubwira amabezo yawe ukeneye nihage utusanga agize ishavu n'amastress niki akaca gukubita kubwiki nawe utahagurutse ngo ukore umufashe burya nta muntu adakunda umuntu amufasha mu buzima kuko ubuzima turimwo buragoye nawe abagabo nabo nyene barakeneye yuko abagore babo bahaguruka
namba umugabo ashaka kukwemerera ko ushaka kudandaza ukamusaba umutahe ugahaguruka ukaja kudandaza cyangwa ugakora ikindi gikorwa ushobora kubuzi gushona ushobora kubuzi n'ibintu byinshi cyane gose umuntu ashobora guhaguruka agakora kandi bikamutunga n'umuryango wiwe bikongera bigafasha n'abandi bantu kandi akabahereza n'ubundi. Pamela, reka ndaguhe nka example ibintu by'akazi kacu ka online. Hari igihe umuntu ashobora guhereza commande yaguhereza commande hama ukamusaba avance akakurungikira iyo avance nawe ukaba ufite nayo iwawe makenya ukaca wongerezako wakidandaza ukaronka iyo 5,000 yo hejuru y'inyungu. Iyo 5,000 y'inyungu urashobora kuwiguramwo n'akantu cyangwa ukaguramwo n'ikiro c'umuceri hama umugabo agataha asanga watetse ikiro c'umuceri atari mu mahera yatanze ya ratio cyangwa namba yagwaye iyo ratio wowe ugafata muri ya 5,000 yawe ukamuguriramo n'agakamba mbiri yaza ukamugira ati sheri ataka n'agakamba mbiri nakuguriye bizomuryohera kubona yuko umuguriye ikintu atari mu mahera wamusavye ariko ari amahera wewe wirondereye kuri kote yiwawe. Rero ivyo ni vyiza yuko dukura amaboko mu bihugu vyo hanze. Nta bana b'abakobwa bacicara ngo bararinziriye ngo abavyeyi babo ngo bararindira babo ngo bazobatunga ngwiki n'ibiki. Oya, barahagurutse barahabona bose. Abakobwa abadamu barahaguruka bagakora ugasanga umugore n'umugabo bariko barafashanya mu rugo. Nino mu Burundi wacu birashoboka, bisaba yuko twikura mu bunebwe duhaguruke dukore tubone ko dushoboye. Mbaje mu makoperative babere kukungene bokora kungene bo kwiteza imbere. Hama abandi bagabo nabo dusanga hari abagore dusanga nabo nyene Pamela baba bashaka gukora ariko ugasanga umugabo aramubuza ashaka yuko umugore we aguma yicaye mwireka mukorera byose. Ariko wa mugabo we uri kuriyumvira gukivye iyo decision wafashe siyo ntuzi igihe uzobaho kuri nose. None kutamenyereje umugore wawe gukora cyangwa utamweretse ukungene iyo business yawe bayikora eske ejo ni wapfa abo bana uzoba wamusigiye azobarera gute? Ntazi gukora ntavyo wamweretse ubwo butunzi bwawe buzosigara buriko burarya barundi wari warahaye akazi kubera ko umugore wawe utamweretse ukungene ashobora gukora. Rero birasaba yuko mwebwe abagabo mwiyumvira gutyo ico cyumviro sico kuko nutamwereka ukungene ashobora gukora cyangwa ngo umuhereze courage umubwira ati masheri courage mu haguruka ndaguhereze n'igiko ushoboye gukora ndaguha umutahe hamuhaguruka ukore kuko umugore niyamenyera gukora ukiriho bizogufasha na wewe kuko nta wamaronse igihe cyose. Uno munsi urashaka kuba ufise akazi uhembwa 3 million 5 million ugasanga ejo karaheze ariko wa mugore wawe ari karakora azoshira imuceri n'ibiharage ku meza muzofungura n'abana nibazoburara azogusova kandi muzobaho. Ariko ni wabona umenga ati kubera bamwe bafatwa n'ibintu vyerekeye jalousie akabona ati umugore wanje ni agenda muri business azoca yinjira mu bandi bagabo ibiki n'ibiki. No, c'est pas ça. Hari umugore abafise talent yo gukora akagufasha wewe umugabo ivyo vyiyumviro bireke umuhereze permission umugore wawe akore kuko ejo urashobora gupfa nimba utamwigishije gukora cyangwa utamuretse ngo akore yarasanzwe akora ariko ukamuhagarika gukora ngo kubera wamutwaye ngo yicara rero abana ngo uzomumenyera byose. Ivyo sivyo kuko ejo urashobora gupfa imbere yiwe abo bana bazoregwa gute? Ni hajya ari wa wundi atamenyereye gukora atavyo yarasanzwe azi azoca aja mwibarabara akora umumara yakugira ashiringe ku meza abana bage cyangwa usange babana baba baragiye mwibarabara gusegereza. Rero bisaba yuko namwe abagabo vraiment muhaguruke namwebwe muhereze ama permission abagore banyu muba supporting mu madream zabo kugira nabo nyene batera imbere babafashe. Aisha turumva no munsi vraiment araciye akarongo ku bantu nyene Aisha twahora tuvuga ati oya reka byose bizokwizana ariko no munsi turumvisaga akarongo aduciriye kubw'uyu munsi kandi twizere yuko Aisha bumvise kweri. None akajambo ka nyuma rero kubera Aisha wadukariye gose kandi turumva aho byavuye warabonye ko bishoboka waragerageje ukiri muri primaire waragerageje muri secondaire
mu nyuma yaho uronka akazi muri leta uravuga ati sinobihagarikira n'ubu reka mbandanye akajambo ka nyuma wobwira abantu ariko barumviriza ikiganiro ku kayi bariko badutega amatwi uno munsi Aisha wadukariye vraiment nibaza ko baza kudukunda kuko burya nta muti uryoha umuti misi yose wamurura dukande kandi umuntu ariko aragukanda oya nukuri nta ariko aranyengisha nyene biherera mu kunyingisha ariko agukanze vya vrai wavunitse canke wahinyagaye urakira pe ego akajambo kanyuma rero wobwira abakunzi bo kukayi ntibumve ko babase ntibumve ko waje kubakarira kandi naho ndabafyinisha bagukunde vraiment ntibagende babashavuye emwe bahumurize vraiment babwira akajambo kanyuma ego mu gusozera akajambo kanyuma nukuri jewe nuko abantu kiganiro ndabakunda nabumvirije ikiganiro ndabakunda subati ngo nabakariye vraiment mumbabariye namba no banabakariye ariko nari numva ko nshobora kuvuga ibi bintu kuko byaramfashije iyo wateye imbere ni vyiza yuko ubwira nabandi bagatera imbere nkuko nawe wateye imbere ariko ntugu mubona umuntu ari karashika hasi ngo umushigikire muri kwa gushika hasi ariko numwereke ashobora guca inzira kugira na waronka ubuzima nk'ubwo waronse jewe ndahatagiza kubwira abakoga bagenzanje ko bohaguruka bagakora kuko nanje narahagurutse naho bitoroshe ndahaguruka ndakora kandi turi kumwe n'Imana byose byarashobotse nawe mwana w'umukobwa haguruka ukore nta kidashoboka aho nyene ubona ko atanzira ihari ni Imana iseruka ariko harigiye bisaba yuko nawe uhaguruka ukaja mu gikorwa Imana ikagusanga muri ca gikorwa kuko Imana nayo irabona ishaka abantu tugira yo gukora iyo ufise ishaka ryo gukora Imana iragufasha kandi ikagushikana kure kuko uba ufise ishaka ryo gukora namwe abadamu nukuri ndabasabira umugisha vraiment namwe nuko mwohaguruka namwe mugakora kandi Imana izobaje imbere muri vyose nawe umudamu umugabo yakwangiye gukora musengere Imana yorosha umutima wiwe hama kwemerere gukora nambu bikeneye gukora nawe wa mudamu udashaka gukora umugabo akwinginga akagira ati ndashobora guhereza umutahe ukadandaza ku buzima bwagoye kugira tufashanye ukabona umenga ariko arakurusha ugashaka kwibera muri bwa buzima bworoshe no guhamagarira yuko wohaguruka ukumvira umugabo wohaguruka kuneza yawe atari niyo umugabo ugakora niyo abana bawe ukaraba yaneza y'abana bawe kuko ni wigisha gukora abana bawe ntibazoburara naho umugabo atazoba kiriho muzobaho kubw'amaboko yawe awe uhejeje neza nibaze ko baciye bagukunda gose reka mfata umwanya wo kugushimira Aisha kuri umwanya waduhaye ku ntahe waduhaye ngene watanguye nshimira n'umuvyeyi wawe kuko iyo yaza guhagarika ingabire yawe akanka ukamubwira ati mama fasha kurangura unye muri vacances akakwankira sinzi ico wowe warabaye no munsi ariko ndamushimira hari hose wavuze ko akiriho turamuramukije abakunzi bo kukayi intasho zacu zimushikire intasho zacu za kabiri zishikire mu kuzine wawe Sinigeze guhaguruka mukadodora mugatekera abakozi bo kuri EOTB ndibaza ko abakozi bo kuri EOTB baza kubibuka nawe nyene turabaramukije mu kiganiro cyo kukayi abemereye kugura imiryango Aisha gashobora kudevelopa ingabiri ziwe no munsi akaba ari boss lady reka tuze turabivuga boss lady si kuvuga ngo ubungana na babandi bavuga amazina mu ndirimbo ariko boss lady wese n'uwo muntu ashobora gukora agashobora kugira ico yimariye ico amariye umuryango n'igihugu ego cyane tubushimire rero Aisha twizere yuko ubundi munsi tuzokwakura mu kiganiro kukayi uzogaruka Ego nzogaruka ni mwantumira. Ego cyane turagushimiye cyane naho ubugaruka na vendredi nk'aya masaha ukaba wagishimiye wandike commentaire zanyu tubibutse ko tuzikunda cyane ongera ugipartage inshuti n'abagenzi ugipartage kuri statut canke kuri Facebook kuri Instagram n'ahandi hose wowe ufise nimba caguhezagiye kumbure hariwo gishobora gukangura nyimba yarasinziriye ndagushimire wowe wadukurikiranye ndakubwira ko ndagukunda cyane gose Imana iguheza gira Imana n'abantu peace and love Aisha peace and love